Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, mumenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku mura YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi tugira tuganire iki? Uyu munsi tugira tuganire ku mafaranga yakoreshejwe kera mu Burundi, abubu bumva ngo n'amafaranga ya kera. Barumva ngo kera hari amahera atoboye, ngo hari ayo bita impiya, mbega ayo yarakoze mu Burundi? Ego, jewe rero ico nashoboye kubatohoreza, narabazaniye ishusho y'amafaranga yakoreshwa kera bita isenge. Hari n'irindi bita imeya. Mu nyuma yayo haragiye haraboneka amafaranga y'ibingorongoro, ayandi y'ibingorongoro, hanyuma haraza n'inoti. None rero reka uyu munsi turabe amahera yitwa isenge. Isenge turayabona, ayo rero yaje inyuma y'amafaranga bavuga ngo n'amafaranga atoboye. Ayo mahera rero atoboye bayambara mw'izosi, umuntu yacishamwo akagozi agaheza akayambara mw'izosi, twovuga tukageranya nk'ubu kurya tubona umuntu yambaye ishapure. Ego, ishapure muhora muzibona. Uwufise rero amafaranga ico gihe yitwa isenge, yaheza akayatobora akayashira ku mugozi, akamera kurya kw'ishapure, hageze kugura ikintu agapfundura rya fundo, hanyuma agakuramwo kamwe agatanga gutyo 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 gutyo. Iryo rero faranga rimaze kuhava, iryo ritoboye, harabonetse irindi bita imeya. Imeya hari n'abandi baryita imeya, bivana n'ingene umuntu avuga, hama haca haza iryo faranga. None reka ntabatebeye banze ndabereke iryo faranga ritoboye, hanyuma muce mubona n'isenge, muce mubona n'ayandi mafaranga yoba yarakurikiye mu myaka ya 70 gutyo. Ego, ikaze mubanze mubone isenge, mubone imeya, muce mubona n'ayandi mafaranga y'ubu. Ikaze ni gwanyu. Iri faranga ritoboye niryo bita isenge, ari mu mahera ya kera yatanguye gushika mu Burundi. Iri rero ngo baryambara ku mugozi, muraribona ngaha. Iri faranga ni isenge, kera baryambara ku mugozi. Murakoze cane. Ifaranga ritoboye muraribonye ariryo senge. Ubu naho reka murabe imeya. Hari n'abavuga ngo imeya. Uhora wumva umuntu avuga ko ubukene bwamuteye akavuga ngo nta n'isenge mfise ngaha mu nzu, nta n'isenge mfise. Ni ukuvuga nta n'ifaranga rya kera ubu ritagikora mfise aha. Mu nyuma haraza ni imeya canke imeya, twumva ko ryagiye riraha amazina abantu. Turumva abitwa ba Kameya. Hari n'uwarahambaye mu gihugu yitwa Andereya Kameya. Nuko rero iryo meya, imeya ryaragiye riraha amazina abantu nk'uko tuvyumvise. Reka naryo turirabe. Iri ni rya faranga rya kera ryitwa imeya. Iri ni meya. Iri ni meya. Iri faranga ni rimwe rya kera ryitwa imeya. Hari n'abavuga imeya. Niri mubona.
Ego murakoze, isenge mwaribonye iritoboye, murabona imeya. Mu nyuma yaho rero haraje ibindi bingorongoro. Ayo mafaranga rero mubona atari inoti ameze nk'ivyuma niyo bita ibingorongoro. Mu kirundi ni ibingorongoro. Atandukanye naryo ameze nk'impapuro bita inoti. Ico ni kirundi. Ayo rero haraje ikingorongoro c'ifaranga rimwe, hanyuma haza ikingorongoro c'amafaranga 5. Ufise ifaranga rimwe ukagira ibingorongoro 5 bivunja ifaranga rimwe ry'amafaranga 5, ikingorongoro kimwe c'amafaranga 5. Hanyuma haza ikingorongoro ca 10, ufise ibingorongoro 2 vy'amahera 5 baguha 2, baguha ikingorongoro ca 10. Mu nyuma haraje n'inoti za 10, za 20, za 50, iz'ijana, gushika naho haza inoti y'ibihumbi 10. Ubu abubu niyo babona. Reka rero tubandanye turabe ivyo bindi bingorongoro vy'ifaranga, tubone n'ivyo vy'amafaranga 5. Iki ni ikingorongoro c'amafaranga 5 mu mafaranga y'amarundi. Aka ni ifaranga rimwe mu mafaranga y'amarundi. Ubu 5 n'amafaranga 5 avunja amahera 5, ikingorongoro c'amahera 5 mubona. Bavuze ngo amahera y'Uburundi yarataye agaciro, aya mahera nta kintu na kimwe ubu akigura. Iki ni ikingorongoro c'ifaranga rimwe mu mafaranga y'amarundi. Murakoze rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Murabonye amafaranga yo hambere, twavuze duti ibintu vyarateye agaciro, ukabandi bavuga ngo amafaranga y'Uburundi yaragiye arata agaciro, nuko ibintu biza birahinduka. Ico gihe murabona nta n'inoti z'ibihumbi 10 zariho, ni bigezweho ubu. Ababona rero ubu dufise inoti z'ibihumbi 10, barabona n'ibicepo vy'abantu bariko incungu z'Uburundi, muca mubona uti siko vyari bimeze aho hambere. Abubu rero batazi amafaranga yagiye aratangura, ingene yagiye arakurikirana nuko bimeze. Aho hambere ukaba wumva yuko waba afise nk'ifaranga ryaba rifise akamaro, yaragenda kw'isoko agasuma ari ibiyoba ari iki, isenge ryarasuma, gutyo ugasanga nk'ayo mahera ya kera ufise nk'atatu, nk'imeya zitatu, ugasanga urashobora kuronka n'inka. Vyavana n'ingene ibihe vyagiye birahindagurika, ibintu bikagenda ibihe bimwe bihava ibindi biza, gushika naho ayo mahera ubu ataba ataco umuntu ashobora kuyagura. Ayo yitwa imeya n'isenge ubu mbere ukaba ari nk'umuzi w'ibuye, no kugira ngo uyarabe gusa ingene yari ameze usanga bigoye, atari ngaha nyene tuba twagiye tugatohoza rwose. Mwese rero mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, murabona rero ingene ibintu vyiyunguruza mu gihugu, aho umuntu amafaranga yakora kera ubu aba ariho ayumva kw'izina. Murakoze rero, tuzosubira mu bindi biganiro vyo hanyuma. Mugire amahoro.